Musaba ko tubonana ndabasijise ndamuramutse ariko ariga kugira ngo azotwike turabaye kaze kandi namwe mushaka gutwika hampe nifanyi ya amani kaondokwa uzuni yangu kanifanyi ya amani wanujya mwana aratwika Zoma kwidege mzandi musima Yesu Shalom bakunzi ba Burundi Kingdom TV ndabaramukije mwese ndabipfuriza umugoroba mwiza ndetse n'igitondo cyiza bano umwe wese aho aherereye akaba ari muri cyaganiro mukunda cyane Burundi Talent Show mukambwe ugishikirizwa na Ingabire Krista tukaba turi mu Gasenyi twatembere no musi ishure ryitwa ETV École Technique Vocale ni ishure ryigisha ubuhinga bwo kuririmba uyu munsi rero akabaro twaje gukurikirana bakaba bagiye kutubwira ukuntu barangura bino bikorwa murakoze usiku jewe ndamubona hano ndi kumwe n'umuhungu mbona ari Costo mbona n'umuntu akomeye cyane turagiye kumubaza ngira ngo tubaza kumenya uwo ari we tumaze kuyaga murakomeye turashima Yesu mwashaka kwidondora bariko baradukurikirana nitwa Hakizimana Divin Shutela nsanzwe ndongoye École Technique Vocale ici au Bujumbura ego ndi CEO wa École Technique Vocale navuga yuko si vy'amajwi gusa twabonye ko umuririmbyi adakwiye kuba adafise umuziki tuvuga ati ko tushijeho na ETM École Technique Musicale rero muri ETV harimo n'ibijanye n'umuziki turigisha kuririmba tugisha n'umuziki ego mbega kuba mutanguye kwigisha abana ibijyanye n'umuziki mumaze gusora nk'abana bangana go turamaze gusora abatari bake buryo ETV iramaze kuramura benshi turamaze kuramura edition shika kuri standard turi muri edition yindi twatanguye 2013 ngo tugeze muri 2020 urumva yuko turamaze kuramura imikangari itari mike kandi rero imikangariramo ikuriye muri École Technique Vocale ibidasanzwe ko kwifise ubenye bidasanzwe kandi bifise ubuhinga budasanzwe ko mwamaze kuvyibonera hajya mu ishure hajya mu sanzwe hariko harigisha umwe mu bashuwe gutsindira ikibanza ca mbere mu mwaka wa 2020 muri edition ya gatandatu muri The Voice Gospel Demonstration Event mitegwa na École Technique Vocale ugiye twafite na worship niwe reka arafasha abandi namutumye kugira ngo afashe abandi anabahe n'impanuro kugira ngo bamenye navyitwara mu bibaza mwabonye ngene biba bimeze nyene ntabasanzwe imaze imyaka ingahe donc dora kuva 2013 ndashaka imaze nk'imyaka 7 myaka 8 imyaka 7 ni samba mutubwiye ko igitigiri kanuni c'abanyeshuri bamaze gusohora ntimukizi neza ni benshi dako duce dufata kurajya batwaye ikibanza vya mbere cimva turonka kare twagira umwe mugabo ya edition ya 2020 twagize babiri ndivango baca tufisa abantu 8 bamaze gutana ibibanza vya mbere muri The Voice Gospel Demonstration mugana handi habiga nko mwabonye abonye kare benshi mugabo harabi bibazo kanaka bakaba selectionné abafisi amanota gushonga bashobora kuronka ama certificate bakayaronka mugabo baca du considérer cyane aba batu ibibanza vya mbere amatwa tuafasha byiterambere ryabo bandi tukabahimanura tumaturkurikirana aho bari hose kugira ngo tubafashe mu n'iterambere ryabo nkuru ko nyene eko urabiye kuri umwaka wa 2020 cyangwa mbese indi myaka yose yaheze twinjiye ku mwaka wa 2021 nta kindi kintu muba mwarateguye kiza kirishuriza ijya indi myaka yose yarenganye donc mva gishasha muri 2020 cyo bari cyahe kuri École Technique Vocale murakoze jama bihari kuko tuma twiyura mu nkomezi nshasha donc tuma twiga donc batuzana ibintu bishasha ku munsi ne kuvuga yuko kintu gishadiye hari nuko mu mwaka wahera ntibiga nta department musique yari hari canke ico
igihe cyose twiga nta departement musique yari hari mu mwaka wa 2020 hinje mu departement musique yo departement na promo bari muri promotion twakira abatwa turakira abantu bashasha bashaka muziki twa turakira bashaka guteza imbere ingabire zabo zo kuvuza turi muri promotion biga ku buntu yandikisha kuri 10000 gusa mu kigi donc ikiringo cy'ishusho cyose ku buntu mva ni ikintu gishaje muri 2020 twakwishimira kandi twumvise ko n'abaturongo muri Academy bishimiye cyane kandi banezererwa gose ego Burundi Kingdom TV turabashimiye cyane hama nkabona ngiye kwibutsa utari bwagire subscribe comment ndetse na share tugenda roga kengeri ufite ndiko kugira ngo ushobore kugumuronka amakuru mashasha amenifanye jamani amenifanye jamani kaondokwa uzuni yangu kanifanye jamani yes urundi buratunze murabona kino kibondo no mwana araturimbiye biraryoshe hama mwakoze cyane merci sawa re ego namahoro sawa naho ego namahoro mwoshobora kwidondora bako baradukurikirana je nitwa Munezero Fredi Wet Okay, hano ne Munezero twege batubwira ko turi ku ishure ryigisha abantu kuririmba none woshobora kuturirimbira akaririmbo ka bavuze mu ishuri oya mu byo bigisha bya muziki mugabo sini muri domaine yo kuririmba ni muri muziki kuvuza musanze binase kuririmba oya ko atavyo nize umbaza ku byo nize ntavyo yego none musanze mwigiki hano niga kuvuza gitari acoustic ubu nyine naho Imana yazikavuga ati je ikakubaza ati wowe ikintu uzi neza wimvamo kiri mu maraso ni acoustic sikuvuga ngo ikiriguzi neza ngo wimvamo ahubwo naje kwishura kugira ngo ndacige gusa ndakizi mu rugero nyine rubaye muganga uburyo mvugije gitare munashaka rya mwana arazi gitare mugabo si ku rugero rwo hejuru cyo gituma naje kwishure abantu rya mwana aratwika najya ahubwo kugira nzotwike n'ubundi ntiharakangira ku rugero rwo gutwika nicyo gituma naje kwishura kugira ngo nzoshobore gutwika bakunzi ba Kingdom TV ngo ariko ariga kugira ngo azotwike turabaye kaze kandi namwe mushaka gutwika okay tagomba rero kubasezera murakoze cyane murakoze namwe kwa mwatugendeye bakunzi ba Burundi Kingdom TV turacari kumwe hano turi kumwe n'umwigeme mwiza namahoro ego ndashima Imana murashobora kwiganira abakunzi bacu imyidondoro yanyu nitwa Stella nkaba ndumwigeme nkaba ndumuririmvyikazi ego donc twabonye abahungu benshi muri ETV tuvuga duti reka turabe n'ujya umwigeme ko twabonye nawe umenga uri umuntu nyene urakaze cyane muri école technique vocale narahize niho handeze nkaba nagiriwe ibako byo kuba secrétaire général wa école technique vocale nyuma yo kuronka certificat mukamuhamaze imyaka ingahe natanguye école technique vocale kuva 2018 ego sawa murakoze cyane azoma kwidege mzandi musima Yesu namahoro cyane nitwa bande mwashaka kwidondora bako badukurikirana nitwa Ferdinand Vyarimana ariko nsanzwe nkoresha izina rya Ferdinand worship niryo zina cyanje rero donc je narize promotion ya gatandatu edition ya gatandatu iyi bari kubona yari edition y'indwi rero juste kwa rukuza gufasha urundi runganwe nk'uwahoze donc nk'uwigeze kwiga muri iryo shure mu mwaka w'ejo 2020 muri edition ya gatandatu ndonga n'amahirwe yo gutahukana ikibanza ca mbere muri The Voice Gospel Demonstration rero yari okaziyo yo guhura n'abandi muri iyo edition y'indwi ndabufasha ku bumenyi bumwe nakiriye. Okay, donc ujya muntu batubwiye yuko ari we yabaye wa mbere muri edition ya gatandatu ni mwebwe? Ego c'est moi ni jewe ego. None murabaririmbye? Ego turabaririmbye. Twagomba muririmbire gatonya abakunzi bako badukurikirana byoshoboka? Byoshoboka. Okay. Nabwo bamfise mu buzima
kuko ngufise ku mutima wampaye ijambo ry'ubuzima umpa amahoro mu mutima wabaye hafi yanje ndi muzima unkura habi cane ndi muzima wankuye mu kwiganyira maze umpa kwidegemvya ndi muzima Yesu we. Wow. Oh, Burundi buratunze cyane. Turagushimiye cyane Ferdinand kubona waduhaye kano kanya. Yego namwe murakoze cyane kuri no mwanya udasanzwe. Je nitwa niyo yankunze Mamesi, nkaba ndi delege wa ETV muno mwaka 2020. Ego niyo mpamvu umva uri delege utegereza kugura umuntu nyene akanuye sana. Tegeza nivyo batwigisha ubwa mbere na mbere indero urumva tegeza kuba karero mu bandi uri usanzwe uri umurongozi w'abandi indero ubakarorero hama ibindi bikaza inyuma. Niya inspiration yatumye mwiyumva ko mwoza kwiga kuririmba? Ubwa mbere na mbere ETV uno mwaka yatanguye mu kwezi k'umunani muri 2020 donc 2020 hama je naciye gato nshika mu kwezi kw'icumi. Numva kuva mu kw'icumi gushika uno munsi numva n'amezi ane. Oui. Hama ikintu cyatumye je cyanyesubye kuza ngaha kuri ETV no kuvuga je ubwa mbere na mbere nkihura na mwarimu atwigisha. Hari ahantu muri concert yemwe yararirimbye aho nkora amosozi. Je numva amosozi arakoroka. Ndamusaba ko tubonana. Ndabasijise ndamuramutse. Umukore mu ntoki nyene. Donc uwacha umbanye ntewe iteka nyene. Yes. Tena numva kumenga cyo noruhubuka ku mutima cyo kuruka ndamuramukije kuko sanzwe fisi yo ndota nasanzwe fisi ingabano yo kuririmba muga nkabikora mugabo single development bivanye nuko ntaro nkaho ndavyigira hama rero arani kiganiro ikiganiro turacambira yuko hari ishuri tendakoma amashi ndavuga karubu semvuga ati njamvu wa mbere uwo munsi yabimbwiye dimanche indi samedi ndatonda umva donc warufise ishaka numva twahejeje kuvuga nza ndiyangaje bivaye nuko yampezagiye vraiment ni ibintu nyine urabona nawe arabizi cyane kandi arabishoboye si ibintu bya bintu byo gucisha ku ruhande ya ni ibintu ubona ko biri ku mategeko amanota bahari byose kandi ugiye kuraba ni international ugiye kuraba ivyo twiga ngaha kabaza no muri Amerika ugiye kuraba n'ivyo baririmba nico kimwe ugiye kuraba nawe ugenda Burayi nico kimwe niyo mpamvu urumva nabikunze cyane kandi ndashima ukuntu uburi munsi bigenda turavansa nabo twazananye bose. Bakunzi ba Burundi Kingdom TV murabona Uburundi kandi nguma ndayivuga Uburundi buratunze Uburundi bufise abana bafise impano tubashimiye mwese mwako muradukurikirana ndabashimiye namwe. Okay naje ndabashimiye mwakoze muzokume muza TV vraiment turabitize TV ya nyuma teyiteka kandi twagiyewe cyane Imana bahezagire kandi tugasaba n'abandi bose umuntu wese azoyikurikirana azoye n'abandi bugama bashobora kurikirana kubera madufashe muko madutera intege bizotuma n'abandi bashobora kumenya ibikorwa byo muri gospel kuko gospel tuyiteze imbere twese dufashanyije mutadufashe nta twoshika mwakoze Imana bahezagire mugene umugisha mwishi. Bakunzi ba Burundi Kingdom TV anagomba kwibutsa utaragira subscribe comment share utugenda ku gakengeri kuri ngringringri ufyonda kugira ngo ushobore kuguma ubona makuru mashasha. Ciao.